Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uriko wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaha ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mwese wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV mwerereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane aje kudushikira navuga ko waza ari umushikiranganje wa mbere ga mu gihugu cacu c'u Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni. Ibintu vyawe bihejeje gukomera cyane kuri ubu ngubu ari he? Ni nyuma y'uko umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Kizigenza kuri ubu ngubu yari yamusabiriye ibintu bikomeye cyane. Yabagiye kuba atagaragara mu iboro rya Gitega nyuma y'umugambi ukomeye cyane Nkurunziza ahejeje gutegura. Amakuru akomeye cyane adushikira ava mu iboro rya Gitega biravuga ko ibintu vyoba bigiye kuyangara. Iri joro General Alain Guillaume Bunyoni ho yoba yabuze nyuma y'uko ashikirije amajambo akomeye cyane yumvikanye kandi yakwirakwijwe ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye. Waza ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni yoba ahejeje gukora ibitangaza mu gihugu c'u Burundi. Itangazo giturumbuka General Prime Niyongabo aciye afata ingingo ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabaye ikaze muri aya makuru mu buryo bw'idonido, turaza kubarungikira amajwi y'ibanga General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije ku bene igihugu. Ariko harumvikana dosiye ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu na General Alain Guillaume Bunyoni. Biravugwa ko ariyo mvira ko iratuma igihugu c'u Burundi kitarungika abasirikare baja guhiga Bunyoni. Bamwe tubazi iyo yoba aherereye inyuma y'uko bamwe baba bafise amakuru ku bijanye no guturuka kwa Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni yafashe ingingo nyuma y'amajambo akomeye cyane n'ibintu biteye ubwoba yariko biribonekeza mu iboro rya Gitega. Bamwe bavuga ko ari umugambi w'abajenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi ku bijanye no kugira ngo bace uko babona akaryo ko kumurasa kuwatorotse ibohero. Ariko aka kanya amakuru akomeye cyane aje kudushikira nuko Nkurunziza ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane aka kanya Bunyoni yoba yabuze. Abasirikare bari ku micungararo ku gisagara Bujumbura, abasirikare bari ku mugwa mukuru wa politiki nabo nyene bahejeje kwibonekeza mu bijanye no kuraba neza ibijanye n'iyo General Alain Guillaume Bunyoni yoba yinyigeje. Turiko turabikora ko amatohoza ku vyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni inkuru y'umubabaro cyane ni nyuma y'uko Nkurunziza ahejeje gutahura amajambo akomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Reka dutangurire ku majambo General Bunyoni yashikirije muri iyi ndwi. Amakuru avuga ko General Bunyoni yoba agira ashikirize abene igihugu ibintu vy'ubugumutse n'ibindi bitandukanye. Ni mu gihe General Bunyoni adafise umuntu n'umwe ari ku ruhande rwiwe nk'uko bibandanya vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo aciye afata ingingo ikomeye cyane mu gisoda nyuma yo kumviriza ko General Bunyoni yoba atari mu ibero rya Gitega. Yoba ari hehe? Vyose rero reka tubigaruke ko muri aya makuru kuri ayo masezerano imbere y'uko tuzoshika mu byishimo byo kwishurwa icimana yatuzirikaniye mu byo twayisenze tuyisaba byinshi. Uko hari ibyo dusenga tugasaba bikaza gushika tukaza kubyibuka haraciye n'iminsi 35 ugasenga ugasaba Imana uti Imana urampa nanje gutambuka, urampa nanje kuva mu bukene, urampa nanje gutohoka, urampa kudandaza nunguka. Umaze kumara kurangura inshuro 3 kakintu nasaba Imana yakinkoreye. Guca wibuka ugashima nk'uko no munsi turi mu ndwi yo gushima. Turazirikana yo kuri iryo jambo Imana yatubwiye. Ariko hari intambuko. Muri izo ntambuko rero reka tugendere ku ngingo zimwe zodutuma nk'abakristo, zodutuma nk'abizigira Imana dushobora guheza neza, guca neza muri urwo rugendo. Uko urugendo rwo muri iyi si rufise ibigabane. Kugira ngo uzururangize uca mu bigabane byinshi. Uca mu bigabane bivanye n'ibikorwa byawe.
bivanye no kwizigira kwawe, bivanye kandi n'ikimana yagusezeraniye. Ijambo rero rindi nashaka ngo mumfatire munsi ya rya rindi ryo gushikama, ni ijambo ritubwira ngo wizigire Imana. Wizigire Imana, kuko mu kwizigira, mu kwizera niho havamwo gushikama. Ntushobora kuvuga ngo ndahagaze aha ataco wishimikije. No mu buzima bwa misi yose ntiwoshobora kuvuga ngo jewe nzokubaka ngaha muri parasera utayiguze, bisaba ko ufise amafaranga yo kuyigura. Ntushobora kuvuga ngo nzoduza inzu imeze gutya y'inivo imwe cyangwa itagira nivo udafise uburyo, udafise n'integuro. Ntushobora kuvuga ngo twese turi ingabo za Kristo. Turi ingabo za Kristo rero ni ukuvuga ko turi abagwanyi. Reka tuve mu bugwanyi bwo mu mpemu tuje mu bugwanyi bwo mu mubiri. Uri umusirikare, ntushobora kuvuga ngo nshinze iki kirindiro ngo kandi sindagishingura utazi ko ufise icyo wishimiriye. Ubuziti ndafise ngaha ruremesha ngabo, ati ndafise na ruhana bangushi, ati uzokwegera wese adahiye azobabuka. Ugaca ushinga ikirindiro ugaca wiraramira. Ariko ugiye kurarama ku busa ntuhamara na kabiri, baraza bakaguhindisha umushitsi ukahava wiruka. Ni nayo mpamvu nariko navuga ngo mbega kugira ngo dushikama twishimikije iki? Icya mbere, wizere Imana yonsa yo yakuremye, ikakurema mu rukundo rwayo, ikakwishushanya, ikakugira umwana w'umuntu, ikaguha ubwenge, ikaguha n'umutima mwemu uguhumekeramo kugira ngo uyimenye, uyibuke, uyihimbaze, uyinahaze iminsi yose na hose. Kuko muri uko kwizigira Imana, kwizigira uhoraho, hari icyiza Imana ikuramo kiyihimbara. Imaze kubona ko yiyizigiye, wayiyeguriye, nayo irakwishyura. Muri ya nzira rero idukura mu gushima, tugenda gushikira inyishu zayo, murumva ko kwizera Imana harimo inyishu, ngo nayo wizoheza ibishitse, wizoheza gukorera ibyo yakwemereye, kubera wayizigiye, wayizeye, kubera ibyo ukora nayo biyihimbara. Birasaba rero yuko tuguma muri ibyo bihimbara Imana, tuguma mu bihimbara Imana, kuko hari abatari mu bihimbara Imana, hari abari mu bihimbara isi, hari abari mu bihimbara isi, hari abahimbarwa no kwisamaza, hari abahimbarwa no kuborerwa, akumva yuko yaronse agapresiyo ari haza kumva ameze neza. Jewe nari mfise umugenzi sinzomwibagira, yarambwira misi yose ngo jewe sinzopfa narahevye kuyoga, ngo kuko ntasomye ngo ngira umutima mubi, nkumva abantu bose ndabanse, nkumva ibintu byose ndavyanse, ngo mugabo amaze gusoma ngo n'ubwenge ngo buca buzunguruka neza. Uyo yari muri ba bandi bahimbarwa n'iby'isi, bahimbarwa n'ibirimwo, ahimbarwa n'agapresiyo, ahimbarwa n'akamusiteri, kuko barahari usanga bariko barakavugira amazina. Ariko bamubwira uti mbega indirimbo zo guhimbaza Imana uzi ni zingahe? Ati mbega wovugira amazina Imana ukabishobora? Ugasanga bari mu kwisamaza, batera inkuru, barata ibitagira umutwe n'amaguru, aho kuza ngo barata Imana. Harabisamaza bakaja mu kwimara ibyumviro, bakagenda gukora ibidakorwa, ibyumviro byamurengera, agahogera mu kaboregwe, agahogera mu busambanyi, agahogera mu bindi, mu marigara, akiruka mu gukina kamari, akiruka mu biyayira umutwe. Hari ibyo dukora bidahimbara Imana. Icyo cyose mwene data uzokora kidahimbara Imana, kizotuma ya mashimo yawe adashika, na rya sezerano wari witeze ridashika, na bya bisabo byawe bitishurwa, kuko Imana ntibizoyihimbara ngo iheze ikwishure ku byo uzoba wayisabye. Irindi jambo rikurikira, hari uguhimbaza Imana, gukora ibihimbaye Imana wayizigiye. Havuye ukwizigira ngo kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye ubusa. Ntiduhagararire kuri uko kwizigira gusa, uzohavuguma wizigiye ucuguma wicaye. Bunamye muri Emmanuel Nyabaranda, naduga igisengesho ryanjye, nasabye ko Imana izompa imodoka, reka ngende nicare muhira, nzoca numva ikiragisona ku irembo, naho shwe uzorindira uzobura. Nimpaka ukore ngo dukorere Imana. Mbega mu gukorera Imana, aravuga gukorera Imana, ukamenya ngo gukorera Imana
ni nk'uko woza ukavuga aya majambo gusa ukabuhejeje. Ibikorwa by'Imana ni ibikorwa bifadika, ni ibikorwa byo ngaha ku isi, si ibikorwa byo mu mpwemu gusa ngo uzokorera Imana amaji, ngo uzokorera Imana ibintu bitaboneka. Eka da, urakora n'amaboko yawe, n'amababa agaturika, n'ubwenge bugashuha, n'umushatsi ukakumungukirako, uriko urakorera Imana kuri iyi si. Ni nayo mpamvu Imana ivuga ngo shikama, mugabo ndaguhaye inkoni wishimikiza. Inkoni ya mbere ni wishimikize ukunyizera no kunyizigira. Inkoni ya kabiri ni wishimikize ibikorwa byanje. Mu bikorwa by'Imana hari ibyo dukora mu gukwiragiza ubutumwa bw'Imana, ariko hari n'ibindi dukora mu kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, mu kugira ngo dutange akarorero keza abana b'Imana ntibakurikire ubwije, kuko hari abagiye imbere y'abandi bakabereka ingeso mbi, bagakora ibitari byo, bagakora ibitabereye Imana, bagakwegera mu kaga abari inyuma yabo, bagakwegera mu kaga abari babizigiye kandi bari bazi yuko aribo bazobarongora bakabaja imbere. Dukorera Imana hambavu yuko kwizigira, dukorera Imana mu gukorera ingo zacu, dukorera Imana mu gukorera igihugu cyacu, dukorera Imana mu gufasha abo turi kumwe muri kominote, mu kibano, dukorera Imana mu kugwiza umwimbi, mu gukora ibikorwa by'iterambere, mu kubungabunga ubutunzi bw'urugo, mu kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Ivyo byose ni ibikorwa by'Imana. Ivyo bikorwa by'Imana, ivyo bikorwa rero ni iby'Imana igaruka ikadusaba kugira ngo duheze tubone gushikama. Mu gushikama kwacu amashimwe yacu anezera Imana, Imana nayo yishure imitwaro yacu. Hari irindi jambo rikurikira, egome turakorera Imana kandi Imana iratwumva kandi iratugirira neza. Mugabo hari ikintu cyo kwitwararika, kubera iyo turi ngaha ku isi hari ibihuhusi byinshi, hari n'amayeri menshi ya sekibi, hari amayeri menshi ya Satani yo kugira ngo adukure kuri zima, atwereke ko inzira turimwo atariyo, atwereke ko aho turi umengo twihenze, canke ntihari hakwiye, canke ni hato, haraturoka, twaringira ngo aba VIP bo hejuru ntitwari dukwiye kuba aho hantu, twara abatunzi dufite amafaranga menshi ntitwari dukwiye gukora ibyo, canke twara abantu bato bato tukinena twebwe nyene tukabona umengo ntibyari bikwiye ko natwe twatura Imana tuyishingira intahe tuyihagararira. Hari rero rya jambo kudasimbana umutima, kudahugumbwa, kumva yuko uremye mu mutima wawe, kudasamazwa n'ikirengana cyose, kuko hari ibyaje biradusamaza, hari ibyaje bidukura mu kibanza Imana yadushizemo, hari ibyaje nk'uruhendo bidukura muri kwa gushikama. Ni nayo mpamvu ngaho umuntu abahamagarira ngo kugira ngo ntitugume tujugumba, twakira iyindi nkoni y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntuzokwama uryumvira mu misa gusa, ntuzokwama uryumvira mu gikorani. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Hebu naomba tumpepee Mungu, tumpepee tena. Muhemu w'Imana ariko ararengana, ntihagire umutakaza muri mwebwe. Murabe maso, amatara yanyu agume yaka, ntihave hagira uwo muhemu arengana asanga ryazimye. Ngo iyindi nkoni nimwishimikize ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntituzorirondera kure. Ngiye igitabo cyera kirimo alfa na omega y'ibyisi n'amajuru. Bene data, n'ubu ndabisubiyemo, hari abakristo bibuka Bibiliya umunsi wa gatandatu cyangwa kwa Mungu mu gatondo. Ndakwinginze mwene data, indwi ukazobonera guheranye. Imana yaraguhaye ubwenge, abavyeyi bawe bagatanga amahera ukamenya gusoma no kwandika, indwi ikaguherana utabumbura iki gitabo ngo usomemo ijambo rimwe, amajambo abiri, uzobuhomba ibintu byinshi. Kandi ntihagira buzokubira, uzobona mwene so umubanyi wawe akora bikarama, ukabona umunyeshuri mwigana yiga ikagenda neza, we nawe ukaguma ubona bicumbagira,
kandi jewe nama nasenze mbere ndi muri korale ishikanwa sinsiba ikigira 10 higeze ndatanga amashimwe ngatanga mugabo kubera utashizemo essence mu modoka utashizemo igitoro imodokari yawe ntizogenda igitoro cy'umwana w'Imana igitoro kimutuma mu mpwemu aguma atembera agira mobilite neza agakata ingingo zose kamengo zirimo grace zimeze neza n'ijambo ry'Imana ni nayo nkoni Imana iduhereje no munsi ati nimwibagire ndabasabye gushikama ntimutinye ko ndi kumwe namwe mugabo ndabasabye ngo mubanze munyizigire nimwizigire bayari nimwizigire izindi mana kandi ndabasabye ngo munkorere mukore ibikorwa by'ugororoka mukore ibikorwa bishimisha Imana bihimbara kubera ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ubusa Imana ikatubwira ngo aha nimuze murambigwe nimuze mugwi gutu mu ngingo zanyu ngo nimuze byanke ko mugenda ndabahaye lubrifiant ikaze mobile ndabahaye igitoro ni ijambo ryanje niryo rizobahagurutsa niryo rizobashiramo umwuka na ntaryo kugira ngo mushobore gukora mushobore gushika mushobore kugenda mushobore gushimira Imana mushobore kwitazira mushobore no kuyamamaza kuko Imana yaraduhaye iyo mission yayihaye umuntu wese kuri iyi si yuko abwirizwa kwamamaza ubutumwa bwayo kugira ngo intama zayo zibe nyinshi mu ruhongore igihe Yesu yabibwira abatumwa yabahaye mission kujya kubikwiragiza mu isi yose kandi uwo kubesha niwo kugira ngo hari imfuruka n'imwe y'isi itazi ubutumwa bw'Imana kanguro ryarakwiye isi nta nahamwe afuma asenga abayari agasenga ibigirwamana mugabo azi yuko Imana ya Dawudi ya Aburahamu Imana ya Mose Imana ya Yakobo ihari bipfa kumugora gusa kubera atateguye umutima wiwe kuri za nkoni twariko turababwira zo kwishimikiza kuri ye za ntambuko twariko turababwira kugira ngo mpwema ronka aho yicara erega mwe mutamuhaye icicaro azokwigumira ngaha hafi ntazoguta kuko Imana ivuga ngo sinzobata ntazoguta uzogenda nawe azarakurikira bukebu kuko ni nawe azokurega ibyo uri kurakora niwe jisho ry'Imana mugabo umunsi bamuhaye icicaro kugurura atayinjiramo amaze kwinjiramo rero wewe uce wicara urabe ingene amahirwe abamahirwe ingene umunezero w'umunezero ingene imigisha n'imihezagiro bididibuka nk'amazi y'iriba adakama atigira kama na rimwe Imana iradusaba ikindi kintu ndagiheze ko muri ayo majambo make twariko turavuga iravuga ngo wirinde ishavu wirinde n'ibiraki kuko muri ibyo byose utabishyizemo ubwitonzi ngo ubishyiremo kwihangana ngo ubishyiremo guharira ngo ubishyiremo guca bugufi ukagira ibirake ukajyana ishavu ukajyana ubuhambazi uzotsitara kuko niyo nzira nziza Satani yama yaguye misi yose inzira y'ibigabitanyo inzira y'ibyaha Satani aragerageza akayica neza akayisiga ikaburimbi ikabiyagayaga naho havamo ibirake ukumva umuntu umubwira ikintu arakurakiye wamubwira ikindi akakubwira imiragwe akabona yuko wewe mu kuvuga ari buvuge nk'ibombi turitse ariho abantu bomwumva hariho uwibaza yuko yavuze cyane ariho yumvikana cyane hariho uwibaza yuko iyo ariko araharirizwa kugira ngo mushike ku kuri kugira ngo muhurize hagati hamwe yovugana ishavu yovugana uburake yovugana ukwibyimbisha yumva umengo niho yoca yumvikana hamuko kuri kw'abandi kukanyika ngivyo navyo ngo bizana ikibi ngo kandi inkozi z'ikibi ngo zizorandurwa kandi zizorimburwa ngo kandi zizofutwa ku buryo uzozirondera ukazibura ni nk'uko woza mu gatondo wazindutse ugasanga urume ku byatsi ugarutse saa sita usigara urabaza iyo rwagiye kandi atacarufyese usanga rwanyitse ni nk'uko wocana umuriro ibyatsi hanyuma umwotsi ukaduga hejuru mu kirere haciye umwanya uriko uratembera wa mwotsi urawubura kuko uranyika ugahera niko n'inkozi z'ikibi ngo zandikiwe ngaha muri ijambo ry'Imana izo nkozi z'ikibi icyo kibi kivuye ku burake icyo kibi kivuye kuri izo uko kwibona kivuye ku kubura ubutekereji kivuye ku kubura kwihangana Bwana Yesu asifiwe tena Imana ihabwe icyubahiro nivyo turumvise icyo Imana idusaba Imana iratubwira ngo
ntidusimbe umutima. Mu mashimwe yacu dushime koko, mu bisabo byacu dusabe koko, kandi dusabe dushikamye, ngo naho ubona hari ibihuhusi bigukikije ngo dusabe dushikamye. Ngira ngo mukurikiranye muri iyi minsi ihereza umwaka n'itangura umwaka, ijambo ryo gushikama, ijambo ry'uko umwana w'Imana arema, umwana w'Imana ashikama, naho hari intambara nyinshi, nibwo butumwa bumaze iminsi bukwiragira. Nta n'umwe yavuganye n'uwundi. Umukozi w'Imana yasomye ijambo ry'ibanze yagarutse kuri iryo jambo. Rero ukuri nta n'izina ry'iwe nzi, nta ni telefone yiwe mfise, mugabo nanje narigarutse kandi tutavuganye. Nimwaza kumviriza ahandi havuze amajambo, aya majambo arahari. Aya majambo rero nayo kubakangurira agakiza, nayo kubakangurira ubutumwa bwiza, nayo kudukangurira ngo ntidusinzire. Mbega ni kubera iki Imana idukangura hano mu Burundi ngo ntidusinzire? Imana imbere y'uko Abisirayeli bajabuka Yorodani, Mose arababwira ngo nimwajabuka mukamara gushika mu gihugu cy'isezerano, mukamara kurya mugahimba, ngo ntimuze mwibagire iyo mwavuye, kandi ntimuze mwibagire n'Imana yanyu. Iryo jambo n'ubu riracavuga. Iri jambo ryo gushikama no kudatinya riri muri Zaburi ya 37, iri mu ibitabo bya Zaburi byanditswe imyaka hafi 460 imbere y'uko umwami Yesu Kristo avuka. Wo kugira gusubira inyuma uhaharura udonda n'ibyagezwe, urinda usaza utarashikayo. Ariko ngiri kuva ryandika icyo gihe n'uyu munsi riracavuga bya bintu nyene. N'uyu munsi rifise ubushobozi burengeye ubwo ryari rifise icyo gihe. Nacyo gituma Imana yavuze kitigera gihera, ngo nimwamara kujabuka ngo ntimuze mwibagire. Mbega Barundi ntitwajabutse? Mbega Barundi ntitwarobanuje ubwiza bw'Imana n'inkomezi zabyo, Imana ikadutabara ibihitangabo byinshi? Narabivuze igikorane giheruka, sindabigarukako. Ariko kuva haba ubucakara muri Afurika, haba utwara abanyagano muri Afurika ba esclave, Imana yakingiye Burundi gushika no munsi. Imana yakingiye Burundi, nta mu esclave wo mu Burundi yigeze abaho. Murazogene muri diaspora yose, ntawe uzokubwira ngo jewe ngo nkomoka i Burundi ngo data yari umu esclave, yo ntabaho. Kuko aba esclavagiste barumariza baraje, Abarundi babakubise inshuro, babasubirije inyuma hariya Rumonge, Kabonga, hariya n'intambara zabereye, ntibigeze begera no mu bitaza ntibashitse. Abarundi Imana irabahagararira, igahagararira ku buryo Abarundi batigeze bandikirwa colonization mu mateka y'isi. Ababirigi babaye nk'abatuvamiya gusa, baraduhohotera. Nayo ubundi misiyo bari bahawe na ONU ntiyari kuza kudukoloniza, yari yo kuza kuduteza imbere. Ngo tumaze gushika ku iterambere bagaca bagenda muri ONU bagatanga raporo, haya mu Burundi bukigenga. Uburundi bwarapfunywe ntibigera bupfa. Ubwo ruririmbo ruhera igihugu cyacu, mumenye yuko harimo inspiration y'Imana, kuko imisi yose haraca ibiringo Uburundi bugashaka gukenyagurwa, mugabo Abarundi bakihagarara. Harageze igihe duhangana na ONU, muravyibuka mwese, ndazi harimo abafashe ibihunda n'ibihuba n'amarara n'ibitambara mwibarabara, turicara turavuga ati iyo nishaka kudufata nabi nizi dusange ngaho banzi tumare, hanyuma ibone kubona Uburundi bugaragara. Ingingo ya ONU ntiyasubiye inyuma, yavuga ngo batuzanire abapolisi 3,000, ngo batuzanire za yitwa amaprobumen, ngo batuzanire za amaprobu n'ibibanza bazoshikiramwo bakavyubaka. Mugabo Imana ihagurutsa Abarundi irababwira ngo ntimwemere. Satani nayo ihagurutsa abambari biwe, arababwira ngo babwire batera ubwoba yuko ahubwo bazobashokora nk'urunyegeri hamwe boduza n'umutwe. Abarundi batakuna, twe turahagaze, twarahagaze nk'Abarundi. Imana iri kumwe natwe, iraduhagararira, iradukiza, iradukingira. Ibibi byose by'akarengane bashaka kudukorera bicika amazi. Iyo yari Imana, ntiyari umwana w'umuntu. None ko yatujabuye ibyo byose, uno munsi tukaba turi mu iterambere, uno munsi tukaba turi mu mahoro. Harabivugisha ngo nta mahoro ahari, ko banyoye
bakajya bagahimba, baze bagende bahimbire ku musozi, kuko amahoro abenegihugu b'abarundi barayagwaniye kandi bayatangiye amaraso yabo. Intambara yamaze imyaka 10 yahitanye abenegihugu b'abarundi barenga 300,000. turavye raporo ya ONU, turavye raporo y'abana b'abantu, uwo harura neza yosanga birenze. Nimba umuntu afise amaritiro 4 y'amaraso mu mubiri we, ugwijije n'ibihumbi 300, ni umuriyoni n'ibihumbi 200 w'amaritiro y'amaraso y'abarundi yasesetse kugira ngo tubona no mahoro. Uwo tekera mu tugunguru agashira ngaha hozima, uwo kwimba ikinogo yosanga aronsa akayaga gatoyi k'amaraso y'abenegihugu b'abarundi yasesetse kugira turonka amahoro. Abantu rero bakaja harya bagahimba uko bigombeye, bakavuga ngo nta mahoro ahari kandi yararonde. Amahoro arahari, ariko tuyateramire. None ko twashitse mu mahoro tugashika muri ibi byiza, murambona habaye umunsi mukuru, amafeu d'artifice baraturitse, ibintu bigashwara hejuru nk'inyenyeri. Imisi mikuru yirigwa iraba no gusinzira ntitugisinzira. Nambara bayita amakarawoke, nambara maki biradundika, ayo mabafure sinzo yakorewe, aho uri mu nzu ntutoranikira. Ayo n'amahoro. Imana rero niho duhamagarira kwikangura, ntidusinzirire muri ayo mahoro, egome nidushikame, kandi Imana iri kumwe nacu. Mugabo nitumenye umwansi nawe ari ngaho, abanyakibi barahari, ariko ikatubwira kandi ngo ntimugire n'ubwoba kuko ntacyo bazobagira. Mugabo igaciduhamagarira gutonda neza. Bene data, dutonde neza. Icanyuma, mbega hambavu y'ibi byose twotonda neza gute? Mbega izo nkoni twahawe zo kwizigira Imana tuzozifata koko bikunde? Izo nkoni twahawe zo kuyikorera tuzozifata koko bikunde? Karahara mu ruganda ntibacura. Imisi yose imitima yacu izoba icafuye, imisi yose ugukora kwacu kuzoba guteye kubiri n'ubugombe bw'Imana. Tuzosenga buke, tuzotazira, tuzoririmba, tuzotanga amashikanwa, ntibizoshikira Imana. Ntibizoshikira Imana na gato. Ni nka rya shikanwa Gahini yatanga afise umutima mubi kuri mwene wabo Abeli. Imana ntiyigeze iryakira, ntiyigeze inarishima. Ariko iyo aza kuritanga afise umutima mwiza, yerekana ati Imana, ngibi nanje ibyo naronse, uranshimira ibi, hamunshoboze nanje nze nganye n'Abeli canke ndamusumbye. Imana yari kumwumva. Natwe amashikanwa yacu, ibyo tuzokora byose ngo turiko turakorera Imana, imitima yacu yanduye, turi mu byaha, bene data umenye yuko ntambwe tuzotera. Hari ibyo nkunda kugarukako, byatumye kominote, ikibano cy'abarundi kigira ibibazo bikomeye cyane mu gakiza kacu. Abarundi bagira ibibazo bihambaye cyane mu gakiza kabo. Nari mu gihugu cya Centrafrique, Mpwemu w'Imana arangenderera mu nzozi, aranyereka iki kiyaga cya Tanganyika kidugamwo umurura mwese murawuzi, n'utavuka imbo aramaze kuwubona cyangwa yarawumvise. Uraduga ukava mu mazi, mu muyaga uza ugasuma, ukabona hari igicu kivuye ku mazi kiduga hejuru kigafatana n'ikindi kivuye ku bicu, hakaba inkingi iva ku gicu ishika mu kiyaga Tanganyika. Icyo gihe haba umuyaga mwinshi cyane, amato agasanzara, ibintu bikamererwa nabi. Ariko uwo murura waraduze, icyo gihe muri iyo nzozi niho wafatanye n'igicu. Wageze hagati na hagati, ayo mazi acasesekera ku rusi, asesekera mu gihugu. Mpwemu w'Imana arambwira ngo eheraba havuye mu nda y'ikiyaga impwemu mbi zije gusambura no gusenyura amatorero, zije gusambura no gusenyura ingo, zije kuyobya abakozi b'Imana. Hari mu 2014. Ni nayo mpamvu kuva kiriya gihe n'imbere yaho gatoyi mwabonye amatorero menshi y'Imana yasambutse, apasukamo kubiri. Abasohoke barasohoka, atari uko basohotse ngo nuko aho hantu bavuye
ubutumwa bw'Imana butariko burakorwa neza, basohotse kubera imvu z'amaronko, akavuga ati twebwe twiyoruganize natwe tukereye akaegirize kacu, ubwo ntituzobura icyo tuhambura. None ntiduhora tubona bazana ikigira cumi, ntiduhora tubona bazana ishikano, bagatangura gutunga agatoke umukozi w'Imana, umwungere w'Imana, ukamengo Imana yategekanije yuko utaza mu ngoro y'Imana ataco witwaje, bari kumwe n'uwo mwungere w'urushengero ngo kugira ngo azohore yashira mu mufuki we, naho shwi. Ivyo rero bigatuma amashengero menshi atandukana. Jewe narabaye mushikiranganje y'umutekano, twagize ingorane zikomeye mu ngoro z'Imana, aho abakristo bagwanira indani mu rushengero ku ruhimbi, bagakomeretsanya no kwicana bakicana, amashengero amwe akugagwa. Mwiyumvire bene data, aho hagera ikiringo nk'iki, Imana irantuma ngo genda ukwiragize ubwo butumwa, genda ubabwire bahaguruke, basengera ingo, basengera amashengero, basenge bihanisha abantu nabo bihane, bagaruke mu nzira y'Imana, bahebe ibyaha bishisha Imana, bahebe akaboregwe, bahebe ubusambanyi, bahebe kurenga ibigo, bahebe gushurashura, bubake ingo zabo, bazigumeko, bakundane mu ngo, bakorera Imana bari umwe. Izo ni inzira zizodutuma tuja muri bwa bushikamwe bwacu, tugatera intambwe. Ndabigaruka ko cyane, Imana yaraduhaye ibwirizwa ry'urukundo ngo niryo bwirizwa isumba amabwirizwa yose. Nimba rero dukeneye yuko tuzoragama tukarema mu gihugu cyacu, niduhebe, nituvavanure n'izo ngeso zisambura ingo. Mbega izo mpwemu mbi zaje gusambura ingo, bibaza ko ari ahandi zica? Ntizica muri izo ngeso mbi z'ubushurashuzi, ntizica muri izo ngeso mbi z'ubusambanyi, ntizica muri izo ngeso mbi z'abagabo bata ingo zabo bakagenda gushurashuza abana, cyangwa bakagenda gusambura izindi ngo z'abamama bata ingo zabo, bakagenda guhenda insoresore, bakagenda nabo gusambura ingo z'abandi. Ivyo tubizirikane nk'abakozi b'Imana, tumenye yuko tubwirizwa gusenga ijoro n'umurango kugira ngo iyo mpwemu mbi iranduke, kandi abantu bakunde bave kuri zima, kuko utazova kuri iyo rizima ribi azorimbuka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye n'inkozi z'ikibi ngo zigiye kurandurwa. Mbega ninde yoshima kurandurwa? Ko mbona n'umutamakazi cyangwa umutami iyo yumvise urupfu ruhinda yiruka gusumbya umusore, ntawemera yuko amererwa nabi. Natwe rero twikangure hakiri kare, tuvavanure n'ibyo bintu. Mwene data, bungabunga urugo rwawe, bungabunga umukenyezi wawe, mufate neza, umukunde, nawe azokubaha inshuro 100. Umukenyezi yubahe umutambukanyi wiwe, babumbwe n'ibyo bafise, bareke gutamira amaronko ari hirya no hino, ngo avuge ngo ntabaye nka mukanaka, ubundi nawe avuge ngo kanaka wewe warabyumva, yaza kumuza atamahera wayakuye, uraza ndakwereke, akamutibura. Ngo haraba yakura mu kuzimu, ngo haraba yakura mu bafumu, ngo haraba arondera abana. Sinosubiramo ibyo mugasumuka mwaro narabivuze, twahora twumva ngo baja kurondera y'abana. Twosubiramo ibyo muri y'amazi hariya mu ishanga yo mu Karera, bagenda mu isenga ry'ubuyego bagiye kurondera y'abana. Twemere tuje ku murongo w'Imana bene data, twemere twirye twimare dutekereze, kuko ikigutuma uroranirwa ukaroranya intambuko zawe zikazogushikana ku munsi w'iherezo uri mu mateka y'Imana, icyo ari cyo cyose wokigura. Rero n'ubu ndasubiye kubwira bene data, baserugo, wanaume tupo, wanaume tupo. Ahantu uvuga abamama bo barushindu, reka nihorere. Ukunde umufasha Imana yaguhaye, umukunde umwubahirize, uzoraba yuko imigisha n'imihezagiro yari yarazivye yose itazozicuncubuka. Haleluya! Abamama muriho, mubahe abatware
abatware banyu, nabo urukundo rwabo ruzokuyongera inshuro 100. Ugwaruka mupo? Wa vijana, mbona siwasikie? Halo, mwebwe nimwe mufise ibibazo byo gucagura, mukavuga ngo umubajije ati none wewe uzokubakana n'umeze gute? Ngo nzokubakana n'uwunkunda, ngo kandi ngo nzomukunda hanyuma twubakane. Nibyo bakeneye kumukunda, kandi nawe arabwirizwa kugukunda. Muganda bibiri si rimwe. Ntuzurondere uzogukunda mutarubaka, kuko iryo sezerano Imana ntizobirarisinyira na leta ntizobirarisinyira, ahubwo uzukunde uwo mwubakanye. Niba ashaka kurondera urukundo mutarubakana ntacyo uzohamba, mugabo uzukunde uwo mwubakanye, ukunde uwo mwubakanye. Nimwamara kubakana gusa wewe umukunda nta kindi. Usimuombe ombe eti ananipenda hanipendi, anakupenda kwa sababu gani? Hujakuwa mume wake, hujakuwa mke wake, atakupendea nini? Ajya na mafiansaye. Abanyarwanda nibo bavuga ijambo ritweza ngo nukurambagiza. Nukurambagiza nyene. Mwa muri ko murareshanya, umwe wese avuga byiza ku wundi, uwundi akavuga byiza ku wundi, akari ndani nikabakari. Mugabo umenye kimwe, wewe gusa mupfe kwambikana impeta. Ebana, tujabuka. Ucukuru kuguru mu bindi byose uje muri rwa rukundo, aho uzobura usinda. Niyavyamira byose nariko ndabwira abubatse we ntibizogufata. Aho rero bizoba byagusabye yange sombi y'ubushashuzi kuyiheba, kuko uyigufasha ukiri muto uzorinda usaza. Haleluya. Narishatse kurenza kwa imagetari. Ni jambo rikomeye bene data. Umunsi wose muzoba mufise amasengesho, mwibuke icyo kintu Imana yerekanye ku Burundi. Mugishira imbere y'Imana, dusambuze, dukuzeho. Kandi Imana nitwayambambira, tugashira ivi ry'umutima wacu ku karago, tukayisenga, tugasaba kugira ngo ihangaze yongere ikingire amatorero yacu, ikingire imiryango yacu, ikingire ingo zacu, izobikora. Nawe mu Kristo kama uko naomba, musengere umukuru w'itorero, sengera abakozi b'Imana. Na patiri nimuze mureke kumusengera kugira ngo mane namwe, na shehe muramusengera igihe mwema zo mugendera nawe akabona Yesu. Haleluya. Usiseme ule ni mizirima mimi siwezi kumuombea. Twebwe turaba Kristo, twahawe misiyo yuko intama z'Imana nk'abungere tuzegeranya zose mu ruhongore rw'Imana. Nimba wemera ko wakiyaga kiza akatura Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wiwe, aba ari uwaraganye kuzobona ubwami bw'Imana. Nukuvuga yuko ubwo nigo ruhongore tuguhamagarira, ngo uhamagarire abandi. Dusengere amatorero, dusengere amaeglize, dusengere abakozi b'Imana, dusengere ingo, dusengere imiryango. Imana ihabwa icyubahiro, ibafashe kugira ngo tuzirikane, twongererezwe byinshi birengeye ibyo nashoboye kubashikiriza. Reka mu nkundire duhaguruke tudugirize Imana ishimwe n'isengesho. Data uja, Mana iri hejuru ya byose, kibirengeye kizima, uri Imana ihambaye, uri Imana ihejuru ya byose. Watugiriye neza kubona ubuntu bwo kumva amajambo yawe meza. Turazirikana neza ko ijambo ryawe ryama risengeye kandi ryejejwe. Mugabo uyu mwanya dufashe iki kiringo ngo dusengera abaryumvise, Mana, kugira ngo imitima yabo iryakire. Wewe nyene uritsimbataze mu mitima yabo kubw'ubushobozi bwawe. Wewe nyene uritsimbataze mu buzima bwabo bwa misi yose. Mana, ubagurire kumenya, ubapanure mu bwenge, ubahe kubona ibiri inyuma yaryo, ubahe kubona n'ibiri ndani yaryo, gusumba uko umukozi wawe yabishikije. Mana, kubwo gushaka n'ubushobozi bwawe, maze mu izina rya Yesu Kristo uwundi munsi ikiringo ciza nyiki havemwe abashinga intahe bavuge bati twarumvise ijambo kandi ryaratwubatse
kandi ngibi ivyamwa ngaya matunda ryatuzaniye. Urakoze Data wo mwijuru. Dusenga ntiduhogora. Uri Imana yaturemye uzi ibidukwiye n'ibitubereye. Muga twebwe iyo tuje tuvuye, iyo twaje nk'umushikiranganji wa mbere, tuza turabashitsi. Naho dusanzwe turabaha kuko hano imuhira, imuhira h'amavuko, ni muhira kandi muri iyi ngoro. Kuko ni ingoro y'amashimwe, ni ingoro y'amateka. Nama mvuga nka wa muhababaza, murafu kwenu ni wapi? Akasema kwetu ni hapa. Iwacu naha. Ngo bajya ni babandi bahajya ngo nabaha nabo nyene. Nanje rero ndemera mbumuha wa hano ni sawa. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Dusubiye gutega iteka ryo guhagarara hano kugira ngo twongere dusangire dusabikanye ingaburo y'Imana, ijambo ryiza ry'Imana. Nta menshi twirirwa turavuga, turazinanye bihagije. Presentation twaragize nyinshi, ubu dusigaye dushika ku kivi, tutirirwa turakwabura kuko mwarahakwabuye kuva kera. Dushika rero dusiza amasinde, turima duteragira kugira ngo tuze twimbure ivyimburwa vy'Imana. Reka rero imbere yuko twinjira muri ubwo butumwa twishimikize ivyandiko vyera, tubumburure Bibiliya zacu, turabe mu gitabo ca Zaburi. Turaraba Zaburi ya 37, urupapuro na 637. Zaburi ya 37, turaheza dusome kuva ku murongo wa 3 turashika ku murongo w'9. Zaburi 37, umurongo wa 3 gushika ku murongo w'9. Umutwe w'amajambo aratwereka ko ari Zaburi ya Dawidi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 3 turavuga ngo wizigire Uhoraho, ukore ibyiza, guma mu gihugu ushishikare iby'ukuri. Umurongo wa 4 uhimbarwe n'Uhoraho, nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Umurongo wa 5 ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa. Umurongo wa 6 kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umucyo, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe cyo mu mashoka. Umurongo w'7 uhwekerere imbere y'Uhoraho, umurorerere wihanganye, ntuhagarikwe umutima, nuguwe neza mu rugendo rw'Uhoraho. N'umuntu ashitsa imigabo n'imigambi. Umurongo w'8 reka ishavu, va mu burake, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora iri gusa. Umurongo w'9 uko inkozi z'ibibi zizorandurwa, ariko abarorereye Uhoraho bazoragwa igihugu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka rero twikazane, twipange neza kugira ngo twumvirize icyo Imana idushaka. Umukozi w'Imana yavuze ngo turi mu kwezi ko gushima. Turi mu kwezi ko gushima kuko turafise kuko ibyo turi bushime. Ndazi umwe wese mu bari hano n'ababakomokako, n'abakomoka ku babakomokako barafise icyo bari bushimira Imana mu mwaka wa 2021 waraye urangiye, kandi bafise n'icyo berekeza ku Mana muri umwaka wa 2022, kuko nk'abana b'Imana tutarabaremwe n'Imana gusa, ahubwo turi abana b'Imana barobanujwe amaraso ya Yesu Kristo, tukamwemera nk'umukiza n'umucunguzi wacu. Turazirikana neza yuko icyo tuzoshira imbere y'Imana tukayigira nk'igisabo
izokiduhereza muri uyu mwaka. Ariko rero hari hagati y'ugushima, hari hagati y'ugusaba, mugabo hari urugendo hagati y'ibyo bibiri. Ubwo rugendo rero rudukura mu mashimo y'uno munsi rukadushikana mu byizigiro, mu masezerano twasezeraniwe n'Imana, mu bisabo twashyize imbere y'Imana. Imana iratubwira ijambo rimwe ngo ntutinye. Ngo hari abagabo barara kubiri ngo bakongera bakarota gutandatu, kada ngo barota kumwe. Uwatwingije mu butumwa bwa mbere yatubwiye ijambo ngo Yonatani abwira Dawidi ngo reka gutinya, ngo kuko ukuboko kwa so Sawuli ntacyo kuzokugira, kuko ukuboko kw'Imana kwari kumushigikiye kuri hejuru ya byose. Haleluya. None rero nagomba ngo uno munsi, kuri uno munsi w'Imana mwiza muzima, mumfatire ijambo rimwe gusa rivuga ngo gushikama. Gushikama bene data. Mbega turashikamye, mbega turashikamye aho aha dushinze ibirindiro.